Mwege mwese mwahisemwo televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha ikaze murano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu muri zone Cibitoke ya komine Ntahangwa baba hafi barabara rya Bujumbura Bubanza baraye ntibuca mu ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane kubera imyuzurira iturutse ku mvura yabateye mu mazu. Bavuga ko abariko barubaka ibarabara bazibiye imifurege icamwo ayo mazi, ivyo ngo bikabatera ubwoba ko n'amazu yabo ashobora kubomoka hamwe atacokogwa. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buvuga ko budashimishwa n'inguvu abanyagihugu bashira mu gukurikiza ingingo zo guhangana n'ingwara y'akaranda gakomoka ku nkende. Muganga Livine Baradahana burongoye avuga ko bibabaje mu gihe n'ikiza gikomoka ku mugera wa Marburg naco kibangamiye gutera Burundi kuko kigeze mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Idonido yano makuru ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Abanyagihugu bo muri zone Cibitoke ya komine Ntahangwa baraye ntibuca mu ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane kubera imyuzurira iturutse ku mvura yabateye mu mazu. Bavuga ko abariko barubaka iryo barabara bazibiye imifurege icamwo amazi bituma agaruka mu mazu barimwo, bakaba bafise ubwoba ko bashobora no gutegwa n'ingwara ziturutse ku isuku rike, eka mbere ko n'amazu yabo ashobora kubomoka hamwe atacokogwa. Evariste Nzikubanyanka yishikiye muri zone Cibitoke. Abo banyagihugu bavuga ko batewe n'iyo myuzurira iturutse ku mvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, nabo kuva ku ibarabara rya kane gushika ku rya 10 ngaho muri zone Cibitoke. Bavuga ko iyo myuzurira ivuye ku mvura yaturutse ku bikorwa vyo kubaka ibarabara rya Bujumbura Bubanza. Abariko barabikora bakaba bazibiye imifurege y'amazi yahora iyasuka mu mufurege munini w'iryo barabara ririko rirubakwa. Iri joro twaraye twicaye, amazu yose aruzi ibishanga, baraye barakoropa kandi murabe imicafu yose yarayiduhereyemo. Nibaze barabe nabo bene gihugu babico ingene babaye, ingene tumerewe nabi. Byavuye ku mvura, iyo mvura isanga aho iyo mifurege irazibiye. Ibi bintu ni ibintu tumazemo amezi ashika 4 kuvira baritangura yizibi, ubu mufurege nturasura kurengana uko mudindi ikonyene iri yararayiguma mu konyene. Uwo mukenyezi aba kwibarabara rya 10 ngaho muri zone Cibitoke afise kandi ubwoba ko amagara yiwe nabo babana ashobora kubasinzikarira kubera isuku rike riturutse ku vyondo vyabateye mu mazu, kandi ko nizo nzu zishobora gusiduka kubera iyo myuzurira atagikozwe vuba. No bariye kwa rukudupompa n'ubu we bintu bimaze yameza ngaho bidindiye ngaho. Ibi bintu bizodutera ingwara mbi, amacinya, korera, izangwara zo kuruhu zose twaraye turabihonyanga. Abana bose baraye barabihonyanga. Izi zobomoka mwezi bomotse wumva zizotugwako kuko ntituzosohoka. Urongoye zone Cibitoke tumurondeye kugira agira ico avuze ku vyashikiye abanyagihugu arongoye, akaba yamenyesheje ko atakanya abicishije kuri umwe mu banyamabanga biwe. Hari makuru tuyabandanize mu gisata c'amagara y'abantu. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buvuga ko budashimishwa n'inguvu abanyagihugu bashira mu gukurikiza ingingo zo guhangana n'ingwara y'akaranda gakomoka ku nkende, mu gihe muganga Livine Baradahana aburongoye yemeza ko ikiza gikomoka ku mugera wa Marburg naco kibangamiye gutera Uburundi kuko kigeze mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Ahamagarira kandi abanyagihugu kongereza inguvu mu gukurikiza izo ngingo. Ivyo tubabwira bijanye no kwikingira izi ngwara z'ivyaduka ni ibintu dushobora gukora tutaguza amafaranga kandi bitatugoye. Ku kiza ca Mpox turabona yuko inguvu nyinshi ziri mu baganga kuko baravura neza abagwayi, ariko abenegihugu turabona yuko badashiramwo inguvu nyinshi mu bijanye no kwikingira, gukurikiza ingingo zo gukaraba
neza kwirinda gucucikirana aho bidakenewe turabona yuko ingingo batazikurikiza neza nicyo gituma aka nakanya ko gusubira kubibutsa ko vy'ukuri ntaco bidutwara gukaraba atari ugututera iteka no kwikingira indwara bashiremo ingufu nyinshi murabona yuko ukwikingira indwara y'akaranda nibibiza mubona niki kiza kiduhanamiye tuvyirinda kumwe nicyo gituma dusabye by'ukuri ko abantu bose baba mu Burundi boshira ingufu mu nyigisho twabahaye mu ngingo twafashe zo gukaraba n'amazi meza n'isabuni na cyane cyane abantu bo mu bisagara turabona yuko ariho dukwiye gushira ingufu cyane nabo nyine turabahamagariye ko bobandanya by'ukuri bashira mu ngiro ikiza c'akaranda ibiharuro byagumye biduga ari naco bituma duciye tubonerwaho nakanya kugira ngo dusubire duhimirize nubwo itiyica ariko irasinzikaza abantu ntaco basubira gukora baguma ku musego natwe kwa muganga bikatugora kuko umugwayi amara umwanya muremure mu bitaro dukoresha uburyo bwinshi by'ukuri twasaba yuko ubwoba dufise mu bavuzi n'abanyagihugu bobugira kugira ngo turandurane n'imizi akakaranda ka mpox kandi twikingire n'iki kiza kiduhanamiye. Ano makuru harabandanya abanyagihugu baba muri serire ya mbere ya quartier Nyabagere aho bita Nyabagere Aseko muri zone Gihosha ngo barakenye amazi meza bavuga ko atabombo rusangi bafise bigatuma ayo gukoresha iminsi yose bayavoma mu ruzi Nyabagere amazi acafuye arimo ubuyokayoka amazi ya Regidezo ngo bayaronka rimwe mu kwezi nayo nyene bakayagura amajana 2 canke amajana canke igihumbi kwibido ibi biremezwa na Lamek Niragira nyumba 10 wo muri ako karere bagasaba kuronswa amazi meza Mireille Kanyange Uruzi Nyabagera ntabwo ari uruzi gwiza aho ingwara zaraturembeje ama infection yaratwishe typhoide muraze nayo nyene ko umuntu ayishobora kuyigwara ivuye ku bucafu kubera ayo mazi mabi nyene twoga nokuri ubukene bw'amazi ngaha twebwe ni bwishi cyane bababazwa no kuba batagira amazi meza yo kunywa nabo banyagihugu baba muri serire ya mbere ya quartier Nyabagere bavuga ko mu buzima bwa minsi yose bavoma ayo mu ruzi Nyabagere amazi acafuye hano muri quartier Nyabagere amazi turayakenye gose ubu twifashije Nyabagere kandi Nyabagere nayo iracafuye cyane kubera ko ubukene bw'amazi twe ngaha hariho n'igihe n'ukwezi guhera atamazi abonetse canke kukanarenga aje naho hakaza makeyi asanga amazi n'abayafise bavomye nk'ibidimwe cingwe zibiri agaca kama muri no quartier yacu nk'ubu amazi yaheruka kuza mu mpangu haraheze indwi zibiri naho nyene mwizo ndwi zibiri beshi ntibavomye haraho uvoma nk'amabido 2 ugacibona araheze mu rupangu mwese mutavomye umva ni ngorane urashobora guca amezi 2 atatu amazi tubona ngaha yonekane haragera n'igihe umuntu abura n'amazi amesuza tugasaba ko tuyora amazi ngaha hepfo ngaha kandi amazi tubiravye arashobora no kutujya ku maguru tugiye tuyahonyoramo ugasanga umuntu ari gufise ibintu by'ivyimba ku maguru Nyabagere niyo dukoresha mu kumesa mu koga n'ivyombo byose twogesha Nyabagere abana niyo boga bagiye kwishura Ugo ruzi ruri hafi y'imihana hakaba hari n'akararo kahuza iyo serire na quartier Taba amazi ngo bayaronka rimwe mu kwezi kandi ngo nta nibomba rusangi bafise nayo gupompa bari bararonse ngo ubu ntagikora harigihe nk'ibido umuntu agenda ko yamvomera ku mahera bica bindusha kuko usanga ndamuhaye amahera yo kugura ayo mazi nayo kuyazana byose birangora umva rero ngaha nk'ubu turose ibombo rya publique kubera mwino site naryo dufise byo tworohera aya mazi jena yatumye mutagisivero mu gatungura ibido tuyigura 1500 mu gihe yigoye akaja mu gatungura Lamek Niragira nyumba 10 wo ngaho muri serire ya mbere avuga ko hari ubukene budasanzwe bw'amazi meza we n'abarongoye bagasaba ishiramwe Regidezo kubaronsa amazi meza hano muri serire ya mbere isanzwe iri muri quartier Nyabagera muri zone Gihosha turafise ubukene bw'amazi cyane aho atamazi tigera turonka amazi abonetse mu mabomba aboneka nka rimwe mu ndwi dusaba leta ko
yogerageza uburyo bwose ikaturosa amazi ikatuma iduha n'amabombo publique yo ngaha muri serire yacu ya mbere kuko nta bombo na rimwe ya publique dufise ngaha muri serire. Quartier Nyabagere ikaba igizwe n'amaserire 4 iri muri zone Gihosha muri commune Ntahangwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Makuru arabandanya imiryango yatewe n'amazi muri zone ya Gatumba yimuriwe muri site ya Gisagara iri muri zone ya Matyazo muri commune Mubimbi bafise amakenga kw'abana babo bashobora kutazobandanya biga kwera urugendo rurerure bagira abo bagasaba leta ko yobashirira amashure muri iyo site. Kuri ivyo urongo iyo site yamenyesha ko ivyo yamaze kubishikiriza abamukurira Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Bariko bararuha mu kuyiga nibagerageze badukure ngaha. Abavyeyi baba muri iyo site ya Gisagara iri muri zone ya Matyazo muri komine ya Mubimbi bamenyesha ko abana babo bagenda rugendo rurerure kugira bashike ku mashure bigako bagatanga karorero nk'abiga ku ishure shingiro riri kuri zone Matyazo mu gihe cyo gutaha kuba ruha cane kuko baduga imisozi mu gihe bari bamenyereye kuba mu kiyaya bakagira amakenga ko ivyo bizotuma abana babo baheba amashure nkuko vyagenze mu mwaka w'ishure uheze. Bo abanyeshuri biga banga ibibazo binini simbona n'umwimbo uzohavuvamo ukuravye nk'umwana wo muri primaire kugira ave ngaha aje makima cyazo umwana yakomba siniburi akazoma amezi 2 atonda hari kwezi ugira atazuca bivamo kuko urugendo rurerure kandi nabana batamenyeye kuduga imisozi urayibona bibaza yuko na trimestre yambe ntayo bazomara. Bariko bararuha mu kuyiga nibagerageze badukure ngaha abana baronka umwidegemvye nabo bige bitaka nk'uwagiye saa 10 kwanza abagiye mu gitondo ubu ntibarashika bacariko barurira kuko ntibahamenyereye imisozi. Abanyagihugu baba muri iyo site ya Gisagara basaba leta ko yobafasha mu kububakira amashure muri iyo site na cane amashure yo kwigamo abana biga mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatatu. Basaba yuko leta rero yoraba kungene yobigenza hako bari batwemereye ko bashobora kuduha amashuri ngaha iyo bari gufuma batwubakira nyene amashuri ya mobile basi classe yo mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu bari kudufavoriza kugira abana bigire ngaha abo mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu akaba baje hari Matyazo ariko rero twararindire turabura sinzi rero kungene byagenze. Kwebwe dusabye kabisa ntidusabye byo kwarengera nibagerageza uburyo bwose tuve ngaha. Kuri ivyo Abdul Karim Muzinga arongoye iyo site ashikiriza ko ico kibazo yagishikirije ubushikiranganje bw'indero hamwe n'abaserukira ishirahamwe mpuzamakungu gitaho ineza y'abana UNICEF ariko ngo mu masomero 3 babemereye kubakira na rimwe rirubakwa muri kino gihe. Aha turafise abanyeshuri barenga 1000 ko twavuganye nabo mu shiranganje bw'indero n'abaserukira isata c'indero muri UNICEF bari batwemereye ko boturonsa amashuri hano nyene muri site naje ari aciye nk'indwi twavuganye nabone bakatwemerera kutwubakira amashuri ibirasi 3 ni baratangura ibikorwa baratwemerera ko amashuri yaratangiye uwamace nk'indwi zibiri amashuri atanguye ko nta bikorwa biratangura. Nubwo biruko uwarongoye iyo site ya Gisagara ashikiriza ko hari amashirahamwe yabaye arabafasha mu kurosa inyigisho gwaruka kugira ntirusamazwe n'ivyo bajana mu ngeso mbi. Usari ishiramwe gitwa SADE yabaye radufasha n'encadrement y'abana yego nibo badufasha abana bato kugira ntibasamare ngo baje mu bindi bintu. Hari nindi shirahamwe gitwa Spring Communities iradufasha ico bise education holistique ariko umva biratandukanye na ya programme y'ishuri nyene badufasha mu kuririmba kubankadra kugira ntibaje mu bindi bintu bisamaza. Iyo site ya Gisagara ikabirimo abanyeshure barenga 1000 bakaba muri kino gihe biga ku ishure shingiro riri kuri zone Matyazo hamwe n'abandi biga ku ishure shingiro riri ku mugwa mukuru wa komine Mubimbi. Aho hose hakaba hagendwa urugendo rw'ibirometero 5 nkuko bibandanya bishikirizwa n'uwo arongoye iyo site ya Gisagara. Akaba ari kuri iyo nkuru ya Jean-Marie Vianney Ngendakumana duciye turangiriza ko ano makuru ndabashimire mwege mwese mwayakurikiranye mu bandi mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.